Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'imiganiro dutambutsa kuri ishene ya Imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba hekaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira muri kaminuza y'i Muyinga aho icuka kibi ku ishure rya kaminuza Isime Imbonerakure zoba ziriko zitegura ubugizi bwa nabi bwo gushaka kugandagura abayobozi b'iyo kaminuza. Naho ibisata byose ngo by'intwaro bigiye kugera ubuserukira ubutungane. Ayandi makuru kandi turaza kubabarira ko kuri ubu ngubu abayobozi b'indero bashasha baraye bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo batware ico gisata mu ntara nshasha zigize igihugu uko ari zitanu. Ayo ni amakuru ku buryo bw'ipfunyapfunyo, mu kanya turagaruka mu makuru ku buryo bw'idonido. Mbanze mbibutse mu fyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka rero subire ndabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera ku biriko biravugwa kw'ishure rya kaminuza ry'i Muyinga. Icuka kibishi kw'ishure rya kaminuza Isime Imbonerakure ngo zoba ziriko zitegura ubugizi bwa nabi bwo gushaka kugandagura abayobozi b'iyo kaminuza. Kaminuza Isime Institut Supérieur Islamique de Muyinga iri ku murwa mukuru wa komine Muyinga intara ya Buhumuza. Kuri iyo kaminuza hariko haravuga icuka kibi kirimwo ubugizi bwa nabi bwateguwe n'imbonerakure zihiga, inyuma yaho zimwe zifatiwe ibihano bikomeye. Abayobozi b'iyo kaminuza ntiborohewe baratabarizwa. Nkuko biri kuri iyo kaminuza hari ibisata bitandukanye, harimwo igisata c'amagara y'abantu soins infirmiers, aho ndetse hari délégué général yitwa Duhindukirimana Lahayi Loyi, Imbonerakure idasanzwe iri mu zigendanira Shabani nimubona. Intandaro ya vyose byatangiye gute? Abanyeshuri b'umwaka wa nyuma w'ishure wo muri soins infirmiers troisième baccalauréat harageze aho bategura kuja mu menyerezo bizwi nka stage mu kwezi kw'icenda uyu mwaka, aho byari bitegekanyijwe ko ngo barungikwa mu bitaro bitandukanye nko mu bitaro vya Karusi n'ibitaro bikuru vya Muyinga. Twobanza kumenyesha ko iryo shure rya troisième baccalauréat ryari risanzwe rifise délégué waryo yitwa Ndayizeye Claude Batazira Mujadala. Mugihe rero bari muri iyo myiteguro niho ngo Imbonerakure délégué général yaca abwira délégué w'ishure ko batoza amafaranga mu banyeshuri badashaka kuja kure. Baciye kandi batoza amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amarundi kuri buri munyeshuri. Wayatanze baca bamushira ku rutonde rw'abazokorera kuri hopitali ya Muyinga. Utayatanze niwe yaca arungikwa mu bitaro vya kure. Bamwe barayatanze kuko bashaka kuguma hafi yaho, ariko yaho basanzwe baba i Muyinga batarinze kwimuka. Ivyo rero ntivyatevye kumenyekana. Abayobozi b'iyo kaminuza baciye babimenya baca barabihagarika. Igihano ca mbere cafashwe cabaye ico gusubiza ayo mafaranga ndetse no kwirukana abo baderege babiri, ni ukuvuga umwe délégué général Lahayi Loyi ndetse na délégué wa troisième baccalauréat ariwe Claude. Ariko yitangaje nuko haciye hirukanwa umwe wenyene. Inguvu z'Imbonerakure Lahayi Loyi, ingingo yo kwirukanwa imaze gusohoka, haciye hirukanwa wa muderege w'ishure Eric
nayo Lahayi Loyi aragarariza. Nyabuna haca hatangura ndetse iterabwoba ku bayobozi b'iyo kaminuza, baca baba nk'abasubiyemwo igihano. Niho ngo baca bandika ikete bavuga ko mu matohoza bakoze basanze Lahayi Loyi yaratoje amafaranga, baca bafata ingingo yo kumukura kuri hoteli Muyinga bamurungika i Karusi nk'uko biri muri iyo kete twarose. Ivyo rero vyakozwe kugira ngo ntirukanwe babone ngo kwikingira, ariko kandi iyo mbonerakure ntiyabaye ikigenda aho bayirungitse, ahubwo yaciye bivamwo ica yifadikanya na bagenzi we kugira ngo bategure ubugizi bwa nabi. None ubugizi bwa nabi bwateguwe gute? Naho rero abo bayobozi bari bagerageje kwikingira, naho nyene ntibarohewe. Amakuru dufise yemeza kandi ko imbonerakure zose zigendanira Shabani nimubona zaciye zija hamwe zikora inama zitegura kugandagura ivyo bita kwikiza umuyobozi w'iyo kaminuza ariwe Ndayikengurukiye Omari, ndetse n'umuyobozi yajejwe ivyigwa yitwa Arakaza Doriane. Amasoko yacu mu mbonerakure haremeza kandi ko iyo nama bayizo mbonerakure yabereye muri hoteli Cizanye iri aho imuyinga. Inama ngo yarimo imbonerakure yitwa Atwane Basabose, tumaze no kumuvuga mu mabi mu bugizi bwa nabi butandukanye. Imbonakure ifatwa nk'icegera ca Shabani nimubona. Iyindi mbonakure yari muri iyo nama n'uwitwa Ntirandekura Pascal asanzwe ariwe yararongoye umugwisesi ujejwe amatora muri komine ya Muyinga. Amasoko yacu mu mbonerakure kandi aho Muyinga yagize ati muratabarize abayobozi ba kaminuza Isime kuko hari umugambi wamaze gutegurwa wo kubagandagura inyuma yaho bafatiye ibihano imbonakure zari zakoze amakosa. Twipfuza ko bija ahabona kugira ngo ntibagandagurirwe canke ngo banyuruzwe. Aho rero mwishira hamwe rya King Umurundi Freedom baragabisha imbonerakure zigendanira Shabani nimubona kuri ako okazi zateguye ivyoshikira abayobozi b'iyo kaminuza zimenye ko zitegerezwa kwibazwa. Turateye akamo inzego z'umutekano, ibiro vy'umukuru w'igihugu, n'umugwise NIDH gufata kino kibazo mu minwe. Naho abayobozi b'indero bashasha baraye bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo batware ico gisata mu ntara nshasha zigize igihugu uko ari zitanu. Burunga bahashize Eliyansi Ndikumana yahoze ari umuyobozi w'indero muri komine Kibago mu ntara ya kera ya Makamba, aho ubu yahora ari umugenduzi w'indero muri iyo ntara ya kera. Bujumbura ho bahashize Fidelite Nibigira yahora arongoye indero mu gisagara ca Bujumbura. Butanyerera bahize Lokadia Mukaporona akaba nawe yahora arongoye indero mu ntara ya kera ya Kirundo. Buhumuza bahashize Blaise Pascal Misago yahora ari umuyobozi w'indero mu ntara ya kera ya Muyinga. Naho Gitega bahize Godefried Hakizimana nawe nyene akaba yahoze ari umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega. Ivyo tubisanga kandi mu itegeko rigenga aba bayobozi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana ryo kuri uyu wa 10 Gitugutu uyu mwaka. No muyandi makuru nuko ibisata byose by'intwaro bigiye kugira umuserukira ubutungane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ibisata byose by'intwaro mu gihugu bigiye kugira userukira ubutungane kuva ku ntwaro yo hasi ku mutumba kugira ngo nihagire umwene gihugu arenganywa. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 14 Gitugutu uyu mwaka mu birori byo gushikiriza abene gihugu bo muri iyo komine ya Muramvya mu ntara ya Gitega mu santeri mushasha Eric Nkurunziza. Nkuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije yabandanije abivuga ngo ujejwe intwaro kuva ku mukuru w'umutumba ategerezwa kumenya imyitwarariko yabo ajejwe, imanza zihari ndetse n'ibindi.
umukuru w'igihugu kandi Evariste Ndayishimiye akavuga ko ivyo bizofasha gutatura amatati hakiri kare, akizera ko bizagabanya n'akarenganyo kuko ngo binashitse umwenegihugu afise urubanza muri sentare y'intango ntatunganirizwe agashaka kunguruza urubanza, ngo uwutwara sentare y'intango yo kuri iyo zone niwe azosigura igituma uwo mwenegihugu adatunganirijwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi akaba yaciye aboneraho n'akaryo ko gusaba uwo musitanteri mushasha w'iyo komine ya Muramvya kuzohagararira ubutungane kugira ngo abenegihugu ajejwe batunganirizwe. Uwo mutware mushasha Eric Nkurunziza nawe akaba yiyemeje kuzoguma hafi yabo ajejwe nkuko yabisabwe n'umukuru w'igihugu. Reka tubandanirize amakuru yacu no mu bindi ibisata bitandukanye kubiriko uwo makuru aba ariko aravugwa hirya no hino hatandukanye ngaha mu Burundi nkuko n'ubundi biba bisanzwe bikorwa. Reka rero tunyaruke turabire hamwe no mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Reka rero tunyarukire ku mutumba wose ukwiye kugaragaza ishusho yo kwikukira kw'igihugu. Abenegihugu bose bari mu tunama muri 69 igize komine mu mitumba 96 igize komine ya Rumonge bahamagarirwa gukomeza ubumwe, kuba umuryango umwe, bakayaga amahoro n'umutekano n'ubutungane, gutyo ngo batunganirwe mu vyabo ndetse no mu babo kuko aribwo kwikukira gushitse. N'ubutumwa bwatanzwe kuri uyu wa 13 Gitugutu y'umwaka na musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin mu birori byo kwibuka ku nshuro ya 64 icungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muri ivyo birori byatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe kuri uyu paroisse Mugabekazi yurijwe mw'ijuru yo mu Rumonge. Patiri mukuru Didier Ndayikeza yasiguye ko Imana yaturemye kuberaho abandi, iyo tugirira neza abandi natwe ngo tuba turiko twigirira neza. Duhamagarirwa guhinduka dufatiye akarorero ku batubanjirije imbere nka Yezu yiguze ibicumuro vyacu hamwe ndetse na Rwagasore yitangiye Uburundi n'abarundi kugira ngo turonke intahe yo kwikukira. Ico twabibutsa nuko umuganwa Rudoviko Rwagasore yagandaguwe kwa 13 Gitugutu muri 61. Akaba rero ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 13 uyu mwaka aribwo hariko harakorwa igikorwa co gushira intatemwa ku ngoro y'uyu muganwa Rudoviko Rwagasore icungu y'u Burundi n'abarundi. Abarundi barayamaze bati Imana ntiha uwisize. Ndanezerewe cane n'uyu muyobozi yabashije nyine gushikiriza izi nyigisho, ashikiriza abenegihugu bari bitavye ivyo birori nkuko tubishikirizwa. Naho Ruyigiho bafise amakenga ku magara y'abana babo. Abavyeyi bibarutse abana batageze ku bitaro bikuru vya komine Ruyigi intara ya Buhumuza bafise impungenge ku magara y'abana babo bivanye n'icikagurika ry'umuyagankuba ibonekeza kuri ivyo bitaro. Basaba uburongozi bw'ivyo bitaro kubategekaniriza ivyoshobora gufata abana iyo ata muyagankuba uhari ndetse n'amatara ashobora kubonesha mu cumba bashiramwo abo bana kugira ngo abavyeyi babo bagiye kubonsa babonkereze ahantu habona. Muganga Levnova Ndayizeye arongoye ivyo bitaro avuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bisabwa n'abo bavyeyi biboneke kandi bibonekere umwanya, nk'uko muganga
Renova yabishikirije. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri isaha tube dusozera ngaha tubaza gusubira mu makuru raza kuba agezeko gusa ntibuke gutyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza.